Yo my beautiful people, mambo vipi? Mumeze neza? Nibaza ko mumeze neza cyane. Twe tumeze neza muri Lunja Entertainment. Ikiganiro turashoboye ni Jamal for the Receivers of the Money, make masterpiece keeper, motivated champion. Ntore yatojwe. Namba turakora subscribe yikore tujane muri kino kiganiro kidasanzwe. Ndazi uriko yumvira ati tugira tuvuge iki kwa abantu bagabo ni Dramat hamwe na Salbi. Ndazi ukeneye vyinshi byo kumenya kuri bo cyangwa se biriko birabavugwa ko kuri no mwanya anovuga ngo ari abantu bagabo ni vyinshi biriko birabavugwa ko ariko ushaka kumenya ngo nibiki. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Rero nuko nemeje kubivuga ni yari Dramat na novuga ngo na Salbi, ariko Dramat itsa kwibeza kuri DT experience yari karakora neza na neza mu weekend heads. Turaza kuba tunaraba na Salbi aho yari kuri Malibu mwino weekend heads, urako yari furaha day neza na neza mu weekend zariko zira. So ni dutagure kwa Dramat yari DT experience, ni novuga ngo ni gitiramo yaragize imisa akora kugira ngo muntu mbero yo kuryohera abakunzi be cyangwa se no kuryohera abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Twagiye tubona na lancement officiel y'indirimbo yiwe neza neza ntagatima. Dramat yagiye kuba naryohera abantu mu buryo novuga ngo butangaje kubera ko yakoze performance full live. Abari muri kijya kibanza barabibonye. Tuza kubona performance y'umuhungu novuga ngo Dramat imeze neza cyane, aho yarejeje kuba novuga ngo arekura indirimbo ntagatima. Ntagatima ni indirimbo ki? Ni indirimbo ifise message ki abantu novuga ngo yofasha cyangwa se bimeze gute. Nagira nakwibutse ko Dramat yaheruka gusohora indirimbo wenyene, novuga indirimbo yaheruka ko yitwa Sambolela, ariko twagiye kubona ama collaboration twabonye yakoranye na Afrika iyo bitwa Sinje, mwarayibonye. Twabonye n'indi yitwa Izaza yakoranye December n'ujya wundi mujama. Rero cyagarukana n'indi ngozi neza cyane zikomeye aza kuba novuga ngo asohora yitwa Ntagatima. Ntagatima ni indirimbo ki? Mbega mu bantu imeze gute? Ntagatima first of all ni indirimbo yanditse neza, ni indirimbo ikoze neza mu buryo bwa audio, ni indirimbo novuga ngo ikoze neza mu buryo bwa video. Ugerageje kuraba video urabona ko ari umwe mu baririmbyi namba tufise abaririmbyi bitanga novuga ngo mu bintu byo gukora ikintu gikomeye kiri big. Turafise Dramat kabisa, arafise novuga ngo agira project nini ku ndirimbo neza neza, ariko icyo twifise twifuza ko agira na project nini mu gupushinga igikorwa cyiwe, mu gukora promotion haba hanze indani no hanze y'igihugu, kubera ko promotion, gukora indirimbo nziza, video nziza, producer mwiza, bigace vyongera ko no gukora novuga ngo promotion imeze neza, biretse gutuma indirimbo igira novuga ngo indirimbo bidasanzwe. Twagiye tubona abaririmbyi bagiye batandukanye avake ugira novuga ngo usora indirimbo maze kuri challenge indirimbo isohoke hamanje kuba challenge, kuko biraza gufasha indirimbo ibe iri mu bantu. Twagiye kubona ku bandi baririmbyi bagiye batandukanye nka Bakiku, Basabi ino munsi kugira ngo donc aba ba Mr Champagne, sinzi ko muhora mubibona Mr Champagne arakura media tour no hanze akajayo, kandi muntu mbere yo gupushinga novuga ngo umuziki we ino munsi murashaka kuba mutamukunda, ariko mwumve ko ari umuririmbyi yitanga. Ino musara ashobora gufata indege akura kaja Kenya mu maradio ku ma TV online yo muri Kenya, agakora media tour akaja muri Tanzania ahantu nyene basanzwe nyene bakomunikana mu Giswahili, urazi ko yivugira Giswahili kenshi, akaja nyene nayo kugira pushing indirimbo ziye. Si kuvuga ko aba atobireka kandi indirimbo biri mu bantu, no, ariko abashaka kugira umuziki wanje ushikire everywhere kuko kubera ko indirimbo kuyisorana ubwo buryo yoba ari nziza gute utiri kurakora promotion mu kuyipushing ishike kure, navyo biza kuba bikibazo. Ariko congratulations yari DT experience ya Dramat babikira hari neza na neza, hari mu kibanza ciza cyane. Nacho mvuga kuko nibaturishe yes. Rero nuko yari DT experience yari yateguye no musore Dramat asa kuba novuga ngo arasora indirimbo Ntagatima, indirimbo nziza cyane iryoshe novuga ngo kwiraba n'uburenganzira bw'umuntu wari wese, kandi kuteyiraba ni nk'icyaha cy'inyanduro. Kwese rero nuko yari n'ubundi yari muri Malibu, yari yateguye ico bita piano vibes
nibaza ko yari yitwa uko yego. Yes rero nuko yari yitwa Buja Piano Vibes. Yes, yabereye muri Maribu n'ubutsambiro buneze neza bumeze neza cyane. Twegekwa na full ambiance mu nyuma yuko aviriye muri novuga ngo Afrima. Amajambo rovuga aza kuba ari ba menshi kuri we kuko agishika kuri Arabaze mwarabonye ko yavuze amajambo akomeye cyane no mu gahinda gakomeye, ariko ateguye ya nevuga map yari hari ko muri Maribu ico bita Buja Piano Vibes yari yateguwe neza neza. Twage tubona abaririmbyi bagiye batandukanye bagiye kumushigikira, twabonye nka Linoji Rwayezula, twarabonye ba Kiyako Akiri n'abandi benshi baririmbyi. Iki kintu cerekana iki? Ino musi nambura Muririmvyi yateguye ikintu ciwe akaza gushigikirwa n'abandi baririmbyi, n'ikintu kiza kuba cerekana kwezo canke se urukundo ruri hagati mu baririmbyi. Nico kintu twoze turana canke se twoze tuvuga ati abaririmbyi mushigikirane mu buryo ubwari bwo bwose bwashoboka n'ubudashoboka. Kuko ino musi Kiriku mwarabibonye mu ndirimbo y'urya Mudembe bamutaguta namwibagi indirimbire yitwa Sizire. Umuririmbyi kazarutse kubasora indirimbo nziza cyane, yari mu King Video mwarabibonye. Rero ikijya kintu cyo gushigikirana ino munsi umuririmbyi par exemple nka Sabera kora show, abandi baririmbyi bakaza kumushigikira kandi bakanabiposting. Twagiye tubona kiva muri Afrima cyangwa se muri Afrima abaririmbyi benshi bagiye bamutera intege kubera ko mu buryo yagiyemo nyene bitari biryoshe cyane, me yaronse abantu bamutera intege. Rero intege ni kindi kintu cyo gituma no muri football abarikinyi abari 11 kandi bokina bigakunda, mugabo hatari ico bita shabiki umukinyi wa 12 ku ruhande burya ibintu vyo bafana. Rero nuko cari gitiramo kimeze neza cyane ya full ambiance. Twagiye tubona Sabi mu yindi shusho, abantu baza kuba banikanga bagiye banabibona mu buryo bwa rookie chance antiwaje yuko ntiyari bimeze cyane. Yari Muri novuga ngo ikibanza kimeze neza cyane. Soneka nagunda kwibutse ushaka kwamaza n'andi wazantire muri entertainment twakirane canke dufashanye mu buryo ubu naburi. Yes, cyari kene turashoboye. Yari Nuja Entertainment ni Jamo for the MC of the money, Mike Masterpiece, keeper, motivation champion, intore ya project. Zidusubira mu bindi biganiro vy'umuziki hano kuri Nuja Entertainment. Hasta la vista.